twashitse ngaha turi abantu bagwaye cyane ariko naho twari turwaye twarigendera twari turwaye rwose. Muri ico gihe je natanguye kwinjira muri repentance mu kwezi kwa kane. Ndahinjiye nari ngwaye cyane ndavyumvira kw'iradiyo. Ndavyumviye kw'iradiyo duca turazana umutwara arambwira ati tugende aho hantu basenga, tugende natwe gusenga ndabe yuko bogusengera ivyo urwaye ndabe yuko vyogabanuka. Ariko naho nari ngwaye ibyo nari ngwaye vyari binyenyegejemo. Je tumaranye imyaka 10 muga mu myaka 2 niho nari muzima. Nari ngwaye ariko nagwara ngenda kandi nkomeye uri kuranda nari mwiza cyane. Je sinashobora kuvyibona muga ari umuntu andavye y'ivyo nkora ivyo mvuga byaraboneka ko ari umuntu atakomeye. Je namaze muri iyo myaka 8 mbana n'umufasha muga muri ico gihe nari namugwaje umutima cyane. Jewe ntiyasiga inoti y'ibihumbi 300 ngo ndayagera umutwe. Sinakuramwo makeya narayatora yose. Ico gihe ndayatoye ayasohokana. Nimba nkuyemo nk'ibihumbi 2 ayasigaye sinamenye ingene yagiye. Yagaruka akambaza nta mahera watoye. Muri ico gihe ambajije navuga ko ntigeze ndayabona. Ikintu caza mu rugo ari ikintu co gukuramo amafaranga natera nagitora. Arabibamwe ico gihe yari umuntu yihangana. Mugabo nkabona jewe muri uwo mwanya ndamuravye mu maso nkabona ko ari umuntu yihangana abikomereye. Akambwira tora urushengero wojamwo kugira bagusengera. Ati yo n'umudayimoni uko ndagenda mu masengesho. Ngahagenda ngiye mu masengesho nagenda ntagiye. Hariho urumva ibindi byo hanze naca niyumvira nshitse muri ya masengesho. Nkavyiyumvira ivyo bariko baravuga byose sinavyumva. Ndagumaho ivyo birambamwo mu kwezi kwa 5 rero ndagwara cyane ngwaye cyane nari nibungenze uyu mwana ndagwara ariko nagumye nibaza yuko ari kwa kuntu umuntu bayibungenze bizohera mu nyuma ndibaruka nta kintu na kimwe nigeze subira gukora. Turasenga nyene turagenda tugiye gusenga mugabo siho nari hariho umutima nari mfise w'ubukomezi w'igitarirane. Ndi mwisengero nari umudamu akwije sinangana uko jewe nari munini cyane napima ibiro 90 na ndavuga ati je n'ukuri ibintu nabayemwo ibintu namukoreye ndakumbuye kwegera Imana nyene ikambohora. Gabo naho nabivuga narabimwemerera yaraja ngaha akampanura nyene ngatuza nkumva ko ariko mpanura byo mugabo mu nyuma sinigera arenganye byose byaba biheze muga kabandanya impanura ari zose. Ndavuga ati uyu muntu naramugwaje umutima je ndakumbuye kwihebera Imana kwe tangura nari umuntu anywa inzoga mugabo urumva sinanywa inzoga nyinshi zirenze nashobora kunywa ikiyeri kimwe mugabo nkahamara amasaha 5-6 nicaye kandi kicuzuye nkahagumirirwa nashobora gushika muhira saye kandi akanyugurure urumva ko aba ari ukwihanga nkamusaba imbabazi akiyumvira kunkubita ntahankubita kuko ankubise n'ibindi yaca nyica abavuga ati je ko amaraso yawe bayamparura Imana imbabarire ndakuretse wowe nyene Imana niyo izokunzurira sokama ndagusengera. Ndavuga ati ntaco aha bizoteba bihere Imana yakoze rero. Ndavuga ati aha namaze gutora umurongo ndamubwira ati jewe nshaka gukira urabikeneye yego ngo ni bwa bubeshe kuko namubesha kenshi ico ndamubeshemo yaca kintora kuko sibwo nyene. Ndavuga ati sindakubeshe je ndakeneye gukizwa ndabe yuko nokira umudayimoni ndimwe nanje umvemwe mbone yuko ndomuntu atego. Ndagenda kampa amahera ya bisi yo kuja kumutaku nama ngenda ubwa muri burakeye nkaja kumusaga kubera niyo tuba nkaja kumusaga nkumva ko ndabinezererewe. Imana iravuga ati ngira ndaguhige hano kugira utore umurongo neza. Nditonda ndagwara hamwe atani ibiro 15 nkima ngiye ku munzane nta n'ibiro 15 byari byoroshe mugahe n'Imana yari kwirangarura nivyo niyumviri ndasenga bakaza baransengera mugabo kumusaga bansengeye sinumva ivyo nshaka ko bansengera arivyo bansengera mugabo ngiye kumutagura nkavayo nakomeye neza nkumva ko bangukiwe kandi ndyohewe. Subiye kumusaga ngiye ngo bansengere nkumva umenga nta na kimwe bakuyeko. Arateba arambaza wumva gute oya nshaka gusubira kumutagura nze ngume nsengerayo
ngo ndakwereke nararonse umuvyeyi aca nzana nga turaza gusenga ndabona yuko ndyohewe ndaza mu masengesho banyakira n'ingoga ngwaye hoho naciye ninjiye ngaha naciye numva ndemvye ndumva ko atani ingufu mfise impwemu zirankatikana zose ndagwara ndaremba baca baransengera umukozi pasiteri aransengera hoho vyaciye vyanuka no ngaho mwaransengeye mwewe kuko waciye umbwira ati ntutahe udaciye kwa pasiteri kuko we biragoye kuko narabumva mu kugora kwanje nararyama nkaca numva umuntu ampamagaye akampamagara ngo tugende mw'ijoro tugende tuja hehe tukaharira akambwira baradusize tugenda niki agaca anyereka inka ngo niyo tugirako tugaharira nkavuga ati niwijane jewe aho sinjana nta n'umunsi n'umwe ndurira ico kintu nohava nca mpera bigaca binkubita bikankubita nkavyuka umubiri wose nababaye muga nkatinya kubibwira umutware wanje ndabiguma mwuko mu nyuma narabikubariye cumbwira ngo ngende kwa pasiteri ndabimwiganira ndabimubwira nawe nyene aca avyumviraho aramubaza ivyo yari vyabikubwire ateka ntavyo yari bwambwira aranankarira ati wagize nabi wari kuba waranakize kera mu nyuma ivyo birahagarara aho bansengeye ivyo vyo kuntwara vyaciye bihagarara ubu vyaciye bintora binjana ahantu kunyugarana muri toilette mugabo ku binogo bitonze umurongo bikanyereka ngo ahantu nokwigwa ngo banyugaranire ngo kuko ivyo nabambwiye mvuga vyarangera ahantu nokwigwa kuko vyagiye birarutana ivyo binogo birambwira ati aha niho ikinogo kinini guma hanyene waraturenganije uravuga yuko ivyo twakubujije kuvuga waciye ubivuga aha niho tuzoguhanira bihimvye tuzokuniga ndabigumamwo muganca ndikangura we yaciye ankoma avuga vyuka dusenga turasenga bukeye ndagaruka ngaha ndabisigura baransengera gushika isaha rero ntavyo nkirora hageze saa 9 ndavyuka nkasenga nkasubira nkaryama neza nkavyuka neza yarakoze igitangaza n'ukuri mwarakoze kunsengera ndakomeye kare umutware wanje ntiyashika mu rugo ngo dutwenge ubu n'ukuri numva ndamahoro yego Imana ishimwe mwarakoze cyane aha hantu harambereye igitangaza ndumva ko umenga nta n'ahandi nzoguma hanyene tuzogumana amen amen amen